bivana n'uburemerezi bw'inyishu yawe. Nimwaguma muri jewe please, amajambo yanje akaguma muri mwebwe egala, musabe icyo mugomba cyose kizobabera ko. Ukeneye umwana, ukeneye kubaka, ukeneye kwishugwa ejo nk'aya mango, mu kwezi gukurikira nk'aya mango, mu mwaka uza nk'aya mango, ibyawe bigiye kumenyekana kandi bose bazokumenya uriwe. Ariko Yesu araha, ariko arakubaza ati ubu ugomba gukira nimugwane. woba urusha, woba uremerewe, woba ufise ibibazo waburiye inyishu, woba ugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, woba ugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pastor Jackson Nkeshimana, wo mwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Afitiye Yesu mukinga zatiwe ariba ibyiza gusa ndaje z'umutima. Urashaka kwama ukurikirana ubutumwa bwiza ku telefone yawe? Ja kuri YouTube wandike Pastor Jackson Nkeshimana, urasanga ko ubutumwa hamwe n'ubwo yavuze kera. Ntibibagire kugira subscribe canke s'abone, wibuke kubusangiza n'abandi. Tumaze iminsi turiko turabohoka, twari tumaze iminsi indwi yo guhindurirwa ibihe, kandi koko twarahinduriwe ibihe. Amena. Twarabonye ibitangaza by'Imana, murazi ko abamugaye bamugurutse tubona n'amaso yacu, abari bagwaya intumva abatahura bumva barashoboye kumva tubona n'amaso yacu, sivyo none? Abari bagwaye imigongo, inda, ivy'ibyimbe n'iki byose n'abandi inyishu zagiye zigaragara ku munsi. Amena. Je muri yindwi abantu benshi bagiye bantelefona bambwira ko ibihe byagiye bihinduka. Amen. Na wa mu mama muzi yari afise inda nini cyane, muracamwibuka? Lendi yaciye avyara. Amen. Amen. Twaheje gikorane dimanche Lenda caravyara. Amen. Kandi ndazi ko azoshinga intaye kuko hari ikibazo runaka. Amena. Rero Imana ikigenda ikora ibihe, ikigenda duhindurira ibihe ku mwanya. Kandi bivana niki? Bivana no kwizera. Ijambo ry'Imana itubwira ngo ni wizera urabona ubwiza bw'Imana. Bivana n'ingene uza kwizera nico giza gutuma Imana iza gukorera igitangaza. Nuno munsi bitangaza n'ibyagarukiye kuri bya bihe by'ibikorane gusa, ariko kandi nuno munsi hari Imana iteguye gukora mu buzima bwawe. Haleluya. Uno munsi turamena ivyigize ibisika, ivyigize ibitare, ivyigize ibibuye, uno munsi turamena. Amena. Vyange bikunde turamena, vyemere vyange bituramena, bishavure bireke turamena, kuko ni igihe cyacu cyo guhindurirwa ibihe. Jeudi twavuze ko uno munsi tuza kuvuga ingene ibintu by'uburozi bigenda. Hari ikindi gihe wibaza ngo abarozi ni barunaka gusa, ikindi gihe ukisanga kumbe nawe uraroga utabizi. Iri jambo nari yateguye mu Giswahili, reka turisome. Matayo 10:36, Matayo 10, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo 10:36. Ndasoma mu Giswahili. Na adui za mtu ni wale wa nyumbani mwake. Na wanyimate ko wamaje bumvise adui za mtu ni wale wa nyumbani mwake. Machemunda bacana ati ai munzu kweli. Nukuvuga ko umwansi wawe buriya ntari muri Amerika, umwansi wawe ntari mu Bwongereza, umwansi wawe ni Satani, niwe umwansi wawe nimero 1. Kandi Satani nta munsi n'umwe zo kwigera ubona Satani aza wenyene ngo jewe ngo nitwa noe preno Satan Lucifer. Acha ati ndi ngaha, nuzo kwigera umubona. Bwana sade sana.
rero satani ni umwansi wacu nimero 1, kandi ubuzima bwa satani ni ugukora ikibi kinini gishoboka, le maximum possible y'ikibi nicyo yifuza kugukorera. Kuba ukiriho sigihamana, kuba uriho utwenga sigihamana. Imana iba yakoze ibikorwa bikomeye kandi bihambaye kugira ngo ube ukuri uno munsi. Hari abandi bamaze kugirwa ibiwerewere, murabaza abasazi bahari, si bose basazwa no kuba wacanganyikwe mu mutwe. Abandi basazwa cyangwa bahinduka abasazi babikorewe n'abandi bantu, kandi nawe ntabwo uri umusenzi wa cyane, kandi kenshi usanga uri kazuyazi, n'agatabi urakwega, no gutukana urabikora, no kwibuka bikora, ariko Imana ikagukingira. Nuko igukunda urukundo rudasanzwe, ariko kandi ni wasamara nawe urashobora gufatwa n'abadayimoni. Hari abantu rero bitwa abarozi. Mbega bigenda gute kugira ngo umuntu acike kuba umurozi? Kuko umwasi w'umuntu nujya ari mu nzu yiwe, kandi umuntu yoba bamwishamba atabana n'undi muntu, sinibaza ko yo kwiyumvira kuba umurozi. Umurozi ni umuntu agira ibyifuzo bibi na wivu, ni umuntu aba afise ishari y'undi muntu. Umeolewa, warongowe, bikamubabaza. Wambaye agashati keza, bikamubabaza. Wariye neza, bikamubabaza. Uhembwa menshi, bikamubabaza. Uvyaye, bikamubabaza. Uri kutwenga n'umugore wawe, bikamubabaza. Sivyo none? Sasa uwo muntu bibabaza si umuntu wakure, ategerezwa kuba ari umuntu wa hafi. Uburozi rero buva ku bintu bitandukanye. Icambere, uburozi umuntu ashaka kubwironderera, akaja ku mupfumu ngo ndagusavye umagati ko kwikura ku mwansi wanje. Bono sana. Akaja ku mupfumu ngo ngomba kumagati ko kunkingira. Buriya umupfumu nta muti agira, afise abadayimoni gusa. Wewe wanse ko Imana ikuzigama. Zaburi ivuga ngo uhora ngo niwazigama, uhora atazigamye igisagara, abakizigama baba bariko barakora akazi bure, ntacyo baba bariko barakora. Rero nawe mu gishingo cyo guhamagara Imana barizigama ubugingo bwawe n'umuryango wawe, ukaja ku mupfumu. Umupfumu nayo ni protection atanga utudayimoni, amatoni y'amadayimoni. Azanya amadayimoni nka kenze cyangwa bene cyangwa senkani atakuzenguka. Igihe cyose uzoba uzungurutswe n'abantu babi, utegerezwa kuba nawe mubi. Igihe cyose uzungurutswe n'abantu beza, uba umuntu mwiza. Igihe cyose uzoba uzungurukwa n'abadayimoni, utegerezwa kumera nka dayimoni. Igihe cyose uzozungukwa n'abamarayika, uzoba nka marayika. Bwana sifiwe sana. Sasa igihe cyose ujoja ku mupfumu, umupfumu si gusa, hari ibindi binagushirira mu maraso bijya bita guca indasago. Zijya ndasago ashizemo nibika gushiriye mu maraso, ko amaraso y'umuntu ariko atihabwa. None agushiriye mwiki, hari binagushiriyemwo bizobandanya bikugora. Sasa wewe urabishize mu mubiri wawe, urabishize mu mutima wawe, bizohava bikwica, bihabe binakurikirana n'umuryango wawe. Unatafuta pesa haupati, ukarondera amafaranga ukabura, ukarondera ubuzima bikanka, ugafata ikintu gifadike, wibaza ngo barakuroze. Ishwida nta wakuroze, ahubwo niwe wiroze. Uburozi bwavuye iwawe kandi buriko buroga wenyine. Bwana sede sana. Ariko nubwo wirondereye uburozi, uno munsi turamena. Nicyo cyatumye ibintu byawe bitagenda neza. Igihe cyose hageze ko ureshwa n'umusore ameze neza, byaje gukatikira mu nzira. Igihe cyose wagomba kuronka akazi keza, byasanga byacikiye mu nzira. Igihe cyose bashize izina ryawe ku meza kugira ngo baguhe promotion, wasanga haduka umuntu akaca bihagarika. Icyo gihe cyose n'abadayimoni baba bariko barakora, kandi babivuye kuri bya maraso, babivuye kuri ya marozi, babivuye kuri wa mupfumu, kuri bya bindi wiyegereje by'abadayimoni mu gishingo cyo kwegereza Imana yawe. Icya kabiri,
igihe cyose uzokumva uryoherwa n'umuntu yarozwe, bakubwira ngo naka ngo urumva yaramaze imisi abatuka, ngo hama rero hacahaza nyine kamucape, hacahaza umuntu w'umurozi, acaragira ibintu, acaramukubita nakacagwa hasi cyangwa yakacapfa, ukamubona biraryoshe ingene naka yaroze naka. Naho umuntu mubi ntiyorogwa bana sare sana, ukaza wumva uryohewe n'ingene yoba amuroze, nawe wawinjiye muri ico cama. Muri ico gihe abadayimoni bajeje amarozi barakwinjiramo, ukisanga nawe usigaye uroga bana sare sana. Ikindi naco, haragera igihe abantu baja kugura uburozi. Imikino y'umupira w'amaguru niho uzawumva ngo bagiye kuroga abantu bose, abajwere bose bakaraza amaguru mu nkono canke bya bindi intango mu ntango n'ibindi ntavyo nigeze kujamo. Ugasanga ngo bariko barakaranga amazina y'abantu n'ibindi n'amarozi gusa bariko barakora, ukaja kugura uburozi. Kandi uburozi ntabwo bwigera bukuberera neza, kuko uburozi ni satani. Satani mission yiwe ni gukora ikibi kibisha kini lo maximum possible y'ikibi coba. Barasede sana. Aho ni mugiye wowe ubwawe wirondereye uburozi. Hari kindi gihe ubishirwamo. Vuga ati kubishirwamo. Hari abantu babarozi akubona akagukunda. Sinzi abantu babaye ruguru barabizi, hari igihe umuntu akurikirana n'ibidayimoni bakavuga ngo vyamukunze ngo kugira ngo azohora avura. Sinzi ko muravyumva ngo vyamukunze kugira ngo azohora avura. Nigihe abadayimoni babona ati ahantu turashaka kwaronka umuhora, nk'uyu muntu tumuronse yokwica umuryango wose, kuko umwansi w'umuntu nujya mu nzu yiwe baba bagomba ko uza kuba umwansi w'abantu mubana bose, kuza kuba umwansi wa quartier yose, kuza kuba umwansi w'igihugu cyose. Barasade sana. Sasa nyabadayimoni bakagukunda bakagushima, si urukundo rwo kugirira neza, mugabo ni urukundo rwo kugomba ko wabera imbata, wabera umucakara, wabera umuja, kugira ngo baze baragonyora ko binjira mu muntu bashaka kwinjiramo. Barasade sana. Nico gihe rero uzusanga abadayimoni cyangwa abarozi aguha nk'ikintu, ntuzapfe kwakira ikintu cyacyo cyose, nubwo ucakira usenge. Ejo rako nkurikirana intahe y'umukobwa umwe yahoreje ikuzimu, maze ashinga intahe, baramubaza ati none we bigenda gute, byagenda gute? No, yari uwo munsi nyine afashwe, kuko bariko barasenga, barahamagaza, baramena ibintu by'amarozi. Wa mwigeme aca yisanga aho kuri urwo rusengero, maze urumva yafashe miri, aba oblige kuvuga amabanga yose. Acavuga ati twebwe tugiye gutera ahantu, tubanza guteza abantu baho hantu kudasenga. Ati tumaze gutera ama eglise menshi cyane, ati haje ubona umuntu bari bariko barasenga, we yibere mu tundi tuntu, hajya tuba tumufashe, ko tuba tuzi ko ijambo ry'Imana ryinjira rishobora gukuramo ibintu byacu byose. Bwana sede sana. Avuga kandi ati igihe cyose, ati umuntu yakiriye, ati igihe cyose tugomba ko umuntu adukurikira mu by'amarozi. Ati twazana ikintu gisanzwe nk'imbombo, ukafata imbombo imwe akashyira mu mufuko, iyindi akaza arifyetesha, hama yakwegera nawe ukacuvuga ngo unakura mbombo nawe ni woma, ati ndafisa kandi gasigaye, akakaguha. Nabagomba kupfa mugabo ukafyese gusa, mukanya usanga nawe usigaye uroga nkabo. Ati hari amazu yatunaniye, ati hari ibitanda byatunaniye guhonyorako. Ati nibaje abantu basenga bagahamagara amaraso ya Yesu, ati bakavuga ngo amaraso ya Yesu ngo atwikire iyi nzu yose, ngo bavuga ngo amaraso ya Yesu ngo atwikire inzu yose canke igitanda canje canke abana banje. Ati naho togerageza kwegera, ati nibikunda, ati ko bafutswe n'amaraso ya Yesu. Amaraso ya Yesu arakomenda ugiyana. Hari abantu rero batanga ayo marozi muri izo nzira. Hari igihe agwa kado ku mariage, ikado ntuze uzugurura udasenze, cyangwa n'umuntu aguhaye tumukemeye mu izina rya Yesu, kuko si bose beza nubwo atari bose babi. Haleluya. Wo tumusenga bikaba bitari ibyo, hakoreka gusenga ugasanga utwaye ibiguhitana agatwe. Ibyo rero harabaho n'impuzu, umuntu akaguha impuzu, kumbi iyo mpuzu igihe cyose uzoyambara uzokwa mumeze nk'umurozi. Mu buryo bw'impwemu uzukora ibintu bidasanzwe, rimwe na rimwe ukibaza ngo ni Imana yakugendeye, kumbe n'abadayimoni bakuzuye. Bwana sade sana.
hari ikindi gihe usanga wabishizwemo n'umuryango, ugasanga sokuru wawe yararoga yabisigiye so nawe cyangwa nyoko nawe asigaye aroga nakabigushiramo. Sasa uri ngaha bikakunanira ingene ubivamo kuko ni kamere. Bwana sadesana, hari imico y'abantu umwana avutse baca bamurungika iwabo yavuka kugira ngo yatirwe n'ibidayimoni. Avyaye umwana arafise iminsi amugumiza mu cyumba, atamuntu numwe arekure kumubona. Mukibaza ngo ari mu cyumba, baca bamugurura ku rutaro bakamujana ahantu akaca bashirako ivyo bintu vyose agomba kumushirako kugira ngo umwana naho bizobeze gute azokure aroga. Umwana agakura ukanga kumuzana muri Sunday school akirirwa mu isite, yakura umwana ukazubona atangiye kuzararoga, ugatangazwa no kubona umwana mutonya atangiye kuroga, kumbe yabishizwemwo na inakuru. Wowe nyene mwana ntuburabimenye, urashaka kubukijijwe mbwa utafashe izamu inakuru canke sekuru akamutwara, ukabona umwana arasinziriye kumbe yamaze umunsi wose, ukabona umwana asinziriye umunsi wose kumbe yagurutse ku rutara. Bwana sede sana, Bwana sede tena. Hari ikindi gihe uroga utabizi. Nabwiye naye y'umama yambwiye ati jewe ahantu hose nimukira bamubanyita umurozi. Yavuye muri Kongo, quartier yose agiye kubamwo abantu bakavuga ati uyu mama n'umurozi yaduteye mu ijoro, abantu bakamucira ivomo bavuga ati uyu n'umurozi aroga kubi. Arimuka gazanga azanga mu Burundi buri quartier yaguma yimuka, ahagiye hose bakamwita umurozi. Kandi wakijijwe araza turavugana, ambaza ati none ndabigenze gute? Ni none abantu uroga? Ati nukuri yake ya Mungu je sindoga, je ndakijijwe ariko abantu banyita umurozi. Kumbe rero ni wa mukristo w'akazuyazi. Vuga ngo kazuyazi. Abarozi bafata ishusho y'umuntu bakayijana kurogesha. Pole sana. Bakabona urukurakinda Janine, Chantal, Yohana, urukurakinda ni unagakomokomo niki. Barabati ujya sinaka. Mu gatondo bakazindukira iwawe kuza gutera amabuye. Nawe kumure ni wanaraye n'umuhira wirariye nko ku rusengero mu makesha y'intege nke nyene, kuko uri mu mwemu ntibashobora gutwara isura yawe ngo bikunde. Bwana sede sana. Ico ni kindi gihe usanga uri kuraruga utabizi. Bwana sede sana. Ikindi gihe ushaka kwisanga uri kuraroga utabizi ni mu gihe ukora ikibi, ukumva umenga ko kana ureze kubera n'umuyaya wo kamena. Ari utuntu mora muri WhatsApp ukakubita coffee sawa nta nimuwe, ubu rumurozi kandi wari nurinda abadayimoni kuko wowe uri dayimoni rikwije amategeko. Bwana sede sana. Biba bisaba ko wewe ubwawe wegera Imana, hamutangure kumena ikintu cyose cyakugiyemo cy'amarozi kivuye ku bantu, kivuye muri ivyo bintu n'ibindi. Icyo gihe ni mu gihe usanga uri kuraroga utabizi. Hari kindi gihe rero usanga uri umurozi abizi. Bwana sesana. Uzi ko mukanya uhavuja kuguruka. Twarigeze kuba tufise chef de chorale ahantu naririmba saa mu Burundi. Nyamuchef yari ujeje amasengesho muri chorale yacu. Mugabo yari chef de chorale windi chorale. Adushingira intaye ati jewe nari chef de chorale w'iyo chorale nyine asanzwe arongoye, ati kandi nararuka. Umuchef de chorale kandi aruka. Ati kandi muri abo baroga, ati kandi muri abo baririmbyi nari ndongoye, nari mfise abanyeshure batatu, nuvuga abadisciple batatu nigisha ibyo kuroga kandi turirimbana. Ati muri quartier abantu bari baranyikeka kuko jewe umuntu aje kuncokoza tugira tugwane, nambura ishati nkayiterera ikaciganda hejuru ikaciguma mu kirere, hata kama uko mukorofi ba nawe uzi kugwana canke uri umuntu akorogana wogwana n'umuntu yamaze kugira nk'ibyo. Ati umuntu mugira mugwana nawe wa veti wazubona umwe araciye hariya uwundi hariya bakiruka, mugabo kibaza ati umuntu nibiki, ntibari bazi ko aje kuzimu. Bwana sede sana. Ati kindi gihe abantu bakaza bagomba ko tugwana, ati nkaca negera igiti nkagikubita umutwe pa igiti kicacuma babona.
amababi yose agakoroka hasi. Niyo yabidushingiye ntaye tori muri masengesho yo muri korali. Ati abantu rero bagaca biruka ko aca bibaza ati ankubise umutwe. Yakwise umutwe igiti kikuma. Yankubise umutwe. Nyamshapu de korali yararongora abaririmbyi kandi akarongora abaririmbyi. Umunsi uri izina baza gutegura amasengesho. Umunsi yateze yari umunsi yapanze ko aza kwica mushiki we i Tanzania, kandi saa sita y'ijoro yategereza gucomoka ngo aje gufundura ngo utugozi yategereza gufundurura ngo ama mushiki wa capfa. Hari ukuntu bagira bigatuma utangura kugwaragurika. Narababwiye ingene abarozi bakopeshanya inyama, agakopesha inyama akavuga ati minyamaza z'uwo muntu wawe wishe ndazige tuzisangire, hama jewe nanje nzoguha wa mukobwa wacu, wa muhungu wacu, wa mugabo wa mwene wacu, wa mugore wa mwene wacu, akagutanga ku ideni ry'inyama, akarya inyama. Kumbura bari umugore afise inda azohengera umunsi uronse inda abariho nawe agushira ku ivyo byo kukwica, ukagenda ugwaragurika uhera kumba akanyama. Batangiye kukamotereza bavuga ati itariki runaka niyo tuzozijya. Za tariki bavuze utari mu Mana ukazubona urapfuye. Ariko turabihagaritse mu izina rya Yesu. Nimba bagukoperesheje inyama turabihagaritse mu izina rya Yesu. Wa mushefu de korale baba senzi agakobwa kamwe kariko aravugisha akavuga ngo muri kijya kibanza kirimo chef de chorale ndabona mu mwiza. Uraza abashefu rero barihagarara ko acaza amukora ku mutwe ati reka ati bantu b'Imana birumvikana ko muri twebwe hari abantu bataratunganya neza, dusohoke hanze dutunganye neza kugira ngo bibe biraturura. Bagasohoka hanze umwe wese akiyana nakayibagiye, kumbe niwe warazi secret. Asubira kandi binjira wa wundi agasubira kuvugishwa. Mukanyi sase mu minota mikenya aza kumva atangiye kujugumira, abadayimoni batangura kujugumira nkuko umengagira gwane, kuko igihe cyose yagomba kugwana kwera yari umunyamahane. Igihe cyose yagomba kugwana abadayimoni baranyiganga mu maguru, maze akatababwira ngo nimuhore ngo singira ngwane. Nabo ngo bakamubwira ngo turiko turasha reka bashe mu izina rya Yesu. Uno munsi turamena. Maze aza kwisanga yaguye hasi. Bwana sede sana. Uyo ni murozi yaroga abizi ko aroga. Bwana sede sana. Nababwiye umwigeme yaje wanje afisa akana yavyaye n'umufiyemere yavyaye akana azi wanje turaganira hari masaa 9 acavuga ngo ndashonje. Cyane bamubwira ni reka hasi reka ndagutumira amata uza kunywa amata yaye kivugoto cyangwa ivyuvyu. Acamubwira ngo je nta bintu by'amata amenyereye. Ni umenyereye iki? Ngo menyereye kunywa amaraso y'abantu. Uyo nuroga abizi. Bwana tusaidie sana. Ariko kandi abo baroga babizi ntibari muri mwebwe harimo abaroga batabizi. Babandi isanga yaroze atabizi. Wowe ndasanga bamuvuye mu ijoro yasinziriye ntiyasenze, bamuvyuye mu ijoro bamujanye kuroga. Igihe cyose bariko bararoga baje bamubona isura yiwe, mugabo we ntaroga kubera ari umunyantege nke. Va mu ntege nke mu izina rya Yesu. Uno munsi ni ntege nke turamena. Bwana sedesa. Ikiyo cyose rero abadayimoni bagomba kugukoresha baraguteza intege nke z'imwemu, bakaguteza n'intege nke z'umubiri. Ugasanga wewe ufise diabete idafise ivuye, ufise hypertension idafise ivuye, ukagora amaso utazi iyo bivuye, ukagora amatwi, amaguru n'umushishito utazi iyo bivuye. Ibyo byose hari igihe usanga byavuye kuri abo badayimoni kugira ngo baze bararaba ingene bagutwara akayombekere pole kugira ngo ntushobora kugira amafungo. Kuko nuwagwara umushishito ariyo estoma biragoye ingene kugira amafungo. Abadayimoni nabo barabizi, niwagira amafunguro bakubita bagerageza kugira ikintu cyose cyotuma udafunga. Reka ndakwibutsa ikintu woba wibagiye. Wa munsi wategura amasengesho utegura amafungo, ntihageze sangapi wisanga wari utabishaka. Ntuvyibuka none. Wisanze wahonjeje icayi, wasanze wariye muhwi, wasanze kubera iki? None niwe wibagira gose kuruta abandi bose.
kubera iki wa musi utibagiye kuja kuretira y'amahera office sheke nakayaguhaye? Kubera iki wa musi nakakubwira ngo uraza gutora kakanoti? Kubera iki utavyibagiye? Kubera iki utibagiye umunsi wawe wa mariage? Uretse umuntu umwe mu Buyenzi yibagiye umunsi wa mariage mugabo nawe nyene kara karoge. Yaba kuri Trois mu Buyenzi umunsi wa mariage yiwe baza kumurondera baramubura baje kumutora kugira ngo aje kuzana umugeni. Barabura amatelefone mobile ntiyari bwabe. Rondera kumbe yaronse ikiraka cyo gusigira ngi hariya mu Ruvumera. Ari hejuru y'inzu ariko arapakarirangi. Abantu rondera umuntu barabura. Sinzi umuntu abwiye ati none murondera nakaye. Nakana ariko arasigirangi kunzu ya nakariya mu Ruvumera ati puye. Begiye kurabasanga umuntu mafisa amatashi ni carte du monde iri mu sura. Ambwiye ati none no musisi lo 27. Ati lo 27 hari iki? No musi ufise mariage ati kara karoge bararoga ariko turamena mu izina rya Yesu. Nico gituma usanga wibagiye ukaza usanga wanyoye icyayi umwanya utarimo. Ni kugira ngo ntugire inkomezi ugumuri goyigoyi abadayimoni bagukeneye bakuronke byorusha. Bwana sadesana tugira twinjire mu isengesho sinza kubyinjiramo cyane ndabona umwanya uragiye. Tusigaje igice cya kabiri cy'amaruzi. Amen. Igice cya kabiri cy'amaruzi tuzociga jeudi hama na dimanche tubandanye umenya gute ko wafashwe n'abaruzi. Kuko gweze no mwanya nturibona neza ingene wowe warafashwe n'abaruzi. Hari ibintu bishika kuri 22 bigaragaza umuntu yafashwe n'abaruzi. Kuko abaruzi bafise imigozi bafungira ku muntu. Ukagenda wibaza ngo uridegembya kumbe bari nyuma barafashe. Nibikunda barakufashe ntibikunda shaka udugu manuke nushobora kurongorwa badaciye iyo migozi y'ingene bagize. Bwana sfesana. Mugabo dufise amaraso ya Yesu. Ni finale. Ajya rero ramena. Amen. Araharira ivyaha agakuraho ibintu vyose vy'amangetengete washiriweho n'abantu. Bwana sfesana. Ubu tugomba duhaguruke. Umuntu wese yiyeze imbere y'Imana. Hama uce winjira mu mwanya wo kumena. Nubwo narabwiye ibimenyetso binini bigaragaza ko warafashwe n'amarozi, ariko uribona ko ibintu bigaragaza ko wafashwe n'abarozi cyane woba nawe uroga utabizi. Kuko nabandi barabirota ukarota uri kuguruka, ukarota uri kurakinda, ukarota uri kurajya amanyama, ibyo byose ni ibintu bikugaragariza ko waba gutwara. Bwana Selesa, reka duhaguruke twinjire mu masengesho. Ukeneye umwana, ukeneye kubaka, ukeneye kwishugwa ejo nk'aya mango, mu kwezi gukurikira nk'aya mango, mu mwaka uza nk'aya mango, ibyawe bigiye kumenyekana kandi bose bazokumenya uriwe. Ariko Yesu ariko arakubaza ati ubu ugomba gukira ni mugwanya. woba urusha, woba uremerewe, woba ufise ibibazo waburiye inyishu, woba ugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, woba ugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pastor Jackson Nkeshimana, wo mwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Afitiye Yesu mukingaza tiwe ariba ibyiza gusa ndaje z'umutima. Urashaka kwama ukurikirana ubutumwa bwiza ku telefone yawe? Ja kuri YouTube wandike Pastor Jackson Nkeshimana urasanga ko ubutumwa hamwe n'ubwo yavuze kera. Ntibibagire kugira subscribe canke sabone, wibuke kubusangiza n'abandi.